nica igitangaza dukora ubunyene igitangaza no bakorera akumiza nuko nofata ibipapuro nkabihindura amafaranga ukirabira ndashaka kubona ibyo bitangaza wabonye ko ari igipapuro yego wakibonye yego wayabonye hewe cameraman urandari wayabonye nuko mubibona uno munsi twagira ibakwe ryo gushikira umwe mu bapfumu canke uwo bita abaganga twamusanze ku kivi ahasanzwe akorera mbega mu bamwitwa bande jewe nitwa Gahimbare Françoise niyo mazina yanje y'amavuka Gahimbare Françoise mbese ibi bintu tubonye urimwo nibwo buzima bwawe bwa misi yose ego misi yose niko kazi nkora jewe ego misi yose niko kazi jewe nkora ngaha nko ku munsi wakira abagwayi bangahe canke abantu bafise ibibazo bangahe basha nukuri ndaronka abagwayi batari bake nk'abagwayi nka 30 ku munsi nabaza banyitura kubw'ingorane zabo barenga nka 20 gutyo ndakira nk'abantu 50 hani wanje ibyara biri lokale ubu ndumva umengo arabigize international kuko nk'abantu 50 uri umuntu umwe ese birakorohera ko ivyo navyo dusanzwe tuzi yuko no ku bitaro bikuru y'abantu babaye benshi abaganga bibagora biranyorohera kuko ndafise n'abandi bantu bamfasha ku ruhande kuko nta muntu yikorana akazi ka wenyene umuntu ategeza kugira abakozi ndafise abakozi bahora bamfasha jewe ngahi wanje none ni yahe ngwara imaze gukomera ikomeye cyane mu ngwara umaze kuvura canke iyoroshe mu zindi ngwara umaze kuvura hari nk'ingwara y'igitigu hanyuma hakaba asima hakaba na diabete nizo zose ndagerageza na estoma ndagerageza kuyivura ariko mpora ndabavura bagakira na niyo mpamvu banyirukira none ko umuntu wese nabagiye ku ishuri kwiga ubuganga umwe wese abafise ishuri yaciye ko n'umwigisha yamwigishije none weho twava tuvuga ko wabikuye canke wavyigiye nakaronda ko mu muryango mu bisanzwe twebwe iwacu hari abakurambere basokuruza bacu na nyokuru wanje niwo murimo bari bafise jero narabegera nkicara iruhande yabo canke bakantuma utuntu naturiya bakantuma no kuja gusoroma umuti nkagenda niho nacenza ndamenyera imiti mwimwe jeyo kugira ngo menye no kuvura niyo mpamvu imiti woba uvuza hafi wo wikura ni he hafi ndasimbira ni kuruzi gwa Gikoma nkasoroma imiti irahari nkagenda no mu ahantu bita mu Kivoga naho nyene hari ishamba hariho ku rwego rwahegereye uruzi ndegeraho nkagenda nkasoroma ivyatsi nzi ko ari imiti nkabizana hanyuma nkabisekura hanyuma ndahereza abakozi bagasekura hanyuma tukavura abantu hari urukurukuru canke inkuru irengana ivuga yuko uzura abantu ico cyo kivuga kwiki oya iryo kosa ntajyo nokora jewe je sinozura abantu je ndakiza simfisha niyo umuntu arenza apfa ni nkisanganya birashika koko no kwa muganga umuntu arahafira mu bana bawe hari ubona uzosigira umwuga noba mbeshe nta mwana yigeranyegera jewe baranantinye iyo ndiko ndatangura gukora akazi kiwanje jewe baranantinye ndibaza nko mu bakozi biwanje nzoronkamwo na babiri kuko hari ababikunda banguma iruhande wowe none ko mara numva bahamagara abakurambere iyo uhamagaye abakurambere haza Mayimuna Jibril canke Asmani jewe mpamagara amazina ariyo yose ayo mpamagaye muga hanini mpamagara Mayimuna kaza eka n'ibifaro byose bikaza jewe ndahamagara no kuri biraza ari navyo binatuma kabisa akazi kanje gakomera ni byiza cyane hama hari ikindi kintu cadutangaje twakigiwe n'abakurikirana ibintu by'amareresi yo mu Burundi ko bakubonye mu sinema yitwa ishusho y'umuntu ivyo navyo n'ukuri ego n'ukuri jewe ndakina narakinye muri gareresi niyo mpamvu ubona abantu bose barakunda no kumpamagara n'amazina amwe ngira ngo namuhora muyumva mbega none ubangikanije kuvura aribwo bupfumu hamwe no gukina amareresi ubifata gute canke bigenda gute ndavyifatamwe neza umwanya wo gukina ireresi ugeze ndayikina umwanya wo kuvura ugeze
ndavura byose ndabihereza umwanya. mbega nk'iyo umuntu ugiye kumuvura ukaca usanga yaravye ireresi yawe ntibikwicira akazi bigatuma yumvira yuko ari ibintu by'imikino cyangwa imikino uba urimo. Oya aje kuvurwa abaje kuvurwa abazi icamuzanye iwanje, abazi icamuzanye iwanje, abazi ko yaje kuvurwa. Tutarandiriye kandi twashaka tukubaze nimba ataco byoba bigutwaye, mbese none umugabo wawe mubanye gute? Uba warubatse inyuma y'abo bana biwawe canke umugabo wawe aramukaranze mu bandi? Oya sinomukaranga kuko ndamukunda, iryo kosa ntaryo nokora. Oya nokuri je sinokora iryo kosa ryo gukaranga umuntu canke kwica umuntu. Oya Ikibazo mfise kindi, kubera abagabo bamwe canke ingo zimwe usanga harimwo ingorane muri ubu buryo canke buriya, none se wewe ubutanga umuti ukavura iki, ufasha iki, udusigurira muri make? kuvyerekeye umuti utanga hagati igihe hari ingorane hagati y'ababanyi umugabo n'umugore. birashika nyene niyo banyituye ndabahereza uwo muti kugira ngo basubirane urugo rusubire rukomere. Egana niyo mpamvu abantu bankurikirana kuko babonye ibyo nkina muri gareresi, na niyo mpamvu bavuze ati ibyo ari byo sarazi kuvura, kandi baje bagasanga ndavura, ndabavura kandi nkabakomereza n'ingo zabo. Mu gihe umugabo bimugora mu rugo umufasha iki? Ndafise ukuntu ndamufasha kuko hariho imiti nsanzwe nkoresha kugira ngo bigende neza. Iyo umugore nawe bimugora umufasha iki? Vyose nico kimwe bifise aho bifatiye kuko buri muntu wese afise ingorane ziwiwe, kira muntu ndamuvura bihwanye n'ingene ubugwayi bwiwe babumeze. Kuva watanguriye kuvura bamaze gupfira bangahe mu maboko yawe? Basha noba mbeshe je nta muntu arapfira hakuru rw'iwanje, bapfira kwa muganga kuko bagenda bavuga bati kumbure ugiye aduhenze reka tubanze dusimbe na hariya tuvange turabe, ntibigera bapfira hano. Leta baramaze kumfuta. Urumva rero wewe muri aka karere ubayemwo ibikorwa bya birazwi gushika ku nzego z'igihugu? Basha vyaramamaye jewe ndazwi guhera mu nzego zo hasi gushika hejuru. Urambabariye sere ko ndatwenga burya bavuga ngo akabi gatwengana nk'akeza, ariko kandi nta kabi twasanze. Ikibazo nacyo kisuye kandi kunzamwo, mbe watanguye kuvura canke gukora ivy'imiti y'ikirundi ufise imyaka ingahe? Natanguye kuvura jewe mfise nk'imyaka 23, nari nkiri muto, nari mvyaye rimwe. Nk'unye tuca tuvuga yuko uba uri umusaza canke umubibi umunyokuru ko tubana ukiri muto, ufise nk'imyaka ingahe? Imyaka ndayirembeje muhungu, ntumbone nicaye hano, imyaka ndayirembeje n'ukuri. Ubu imyaka nka 55 je ndayifise, ntubone utuntu tuvuta nisiga, niyo mpamvu nkayangana nsa gutya. Mbega ikiguzi watanze kugira ngo umare iyo myaka umeze neza canke ukora ku kazi atangorane n'icaye? Nta kiguzi natanze, je nsenga Imana. Yamara Yego je ndasenga Imana. Waruzi nukuri je ndasenga Imana, niyo mpamvu namaze kino gihe. None abantu basanzwe bakora kano kazi ukora canke basanzwe babayeho ubwo buzima ubayeho, by'ukuri barasenga Imana? Nukuri nta kubesha barasenga, kandi mbere yuko dutangura gukora aka kazi tubanza gusenga kugira ngo Imana idufashe. Usenga mu idini yawe? Je nsenga muri Gatolika. Aho byose byarekuwe? Niho byose byarekuriwe. Oya madini yose arimo abaganga, ntavuye bibaza ngo niho byose byarekuriwe. Oya reka nanje ntwenge hano, wavuze ngo akabiga twengo nk'akeza. Mu kugira ngo tumere nk'abarangiza, hari abariko barakurikirana ikiganiro kiri direct basavye ikintu kimwe, nicaye igitangaza dukora ubunye. Igitangaza no bakorera akumiza nuko nofata ibipapuro nkabihindura amafaranga ukirabira. Dani ibipapuro na tugira amafaranga. Ndumva umengo sinova nihangana, reka jewe ndanira urwo rupapuro jewe mu binkorere. Ndane bingahe mabuda? Rumwe? Naho ruba rumwe. Tora. Aho onye ndahevye ni Karine. Ndashaka kubona ibyo bitangaza. Wabonye ko ari igipapuro? Yego. Wakibonye? Yego.
wayabonye hewe kameramani wayabonye urandabisha kameramani none wayabonye aya yose navuye muri rya rupapuro rumwe none sinakubwiye ko ari rume ntinaruzi inzu ubona naruzi inzu ubona anda gusigira mwangara oya nogomano yaguhebereje nani no yakora yego shaha ndabona kameramani tora jewe sinkenye tora ndaguhe ko nzovuga ngo sinaguha jewe sinkenye kabisa nigenda muyaje kandi n'amafaranga yo ntabwo ari bipapuro bantu b'Imana ntimuze muvuge ngo ni ibintu by'ibikini bige ngaye bayakoze impapuro bayakozemo ifaranga mbona urakoze reka ngende ntavu mpindura n'inkoko nanje oya nuko iryo kosa naje nokora murakoze none nitwagaruka uzotwakira nzobakira nikuri uzobukoze kuko nzofuma nzana nk'impapuro zitandatu ndabona urupapuro rumwe ruvamwo nyinshi murazana ndabagira ibitangaza